je ndibuka hariho narigeze kugira gukundana diha 4 ans hanyuma twakundanye acara biheba mugabo kunze kuvuga ngo abantu bakijijwe ntibaja mu byo gukundana bajayo bari nari muri fiançailles kuko nari niteguye kugira mariage igihe niyumvira ko hagira hagere acara bikasa acara bivamo abivuyemwo yarakijijwe nokuri sinzi nibangagiwe peut-être hari intege nke yabonye kuri jewe umunsi wa mbere twicaye tugatera inkuru uwo munsi namubwiye nti je numva ndagufitiye ubwizigirwa bwose ndagusabye imbere umugenzi umwami intime bwaca ndashira hakanavuga nti ntiwiyumvira ibindi bintu birebire shaka gusa ko mbere umugenzi mugabo nza gusanga amakonti yose nayamuhaye n'amamodopasi yayo byose nayimuhaye nije nta muntu no ego ndavuga nje nta muntu nabwagira ubwizigirwa mbwa je numva no biguha kandi nta bintu by'iwawe nzi nta background nimwe yiwawe nzi mbwa numva vraiment ndakwizeye bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro murana ko Rukundo Ange Minouche amanda baramugije cyane murazi ko ndabubaha ariko kandi murazi ko dukundana naba nawe babwiye ko dukundana cyane ariyo mpamvu takiza na kimwe nzobahisha donc nshatse kubereka akagataho nari maze kubereka muri video imwe ukaba utari wakabonye cyangwa warakabonye warakanegirije please harageze yuko uja kuraba ibirimo ni Coffee Planet niho uzogasanga cyangwa wandike muri commentaire ya Magic TV tuguhe numero riwakanditse mushobore kuvugana uronke nibindi birenze merci beaucoup rero umutumire wono musireka tumuramutse anatwibwira akazi namumeze neza ni sawa cyane ndabaramukije ni twa masezerano abantu muririmbyi ndi worshipper abantu mungere muri Shalom International Family ego bakunze Magic TV murabizi ko mutamenyereye abaririmbira Imana kuri Magic TV mugabo uvuze umuziki ndundi niko vuga byose babirimwo ego mwatanguye kuririmba ryari byagenze gute hariho benshi batubwira ko batanguye kuririmbira twavuga gute ivyisi namwe niko byagenze jewe novuga nti nisanze ndirimba mu ishengero ko twakuze turabana aho twara mu ishengero mugabo carrière ya vrai amasezerano nayitanguye muri 2013 none nasohoye indirimbo yanje amasezerano nk'amasezerano nyene muga handi hose nakorera mu mashengero ego ni kuvuga wewe bijya byo kuririmbira isi ntiwigeze ubicamo ya sinabibaye mu barigeze kuba mu bintu bya search for common ground yaho ribera mu Ruyigi vraiment naragiye ndibura ndibura cyane navuga ntereka basije mu ndeke nje mu bindi ego erega mbwa biroroshe none hajye wahora ushira Imana ntuhashira urukundo ukashira izina ry'umukobwa nivyoroshe ari gihe ubucumenga hariho ikindi cyubahiro wasize ahandi hantu ego je nkubu ajya amajambo yose y'urukundo ndiko ndayabwira umudamu wanje nta kibazo mugabo sino yaririmbira umuntu wese ari kararengana vraiment uririmbye kugira twumve mugabo mu mutwe ubuzi ko arujya waririmbiye nyene oya ujya nawe ndabimubwira bikeneye ko ndabishira hano ndabishiraho mugabo numva menga ntosoye indirimbo yego cyane mugabo kuzari arize ko ndayimbira madamu muranitiza nkamuririmbira yego vraiment cishamo tukiri muri ivyo mbega umuririmbyi aririmbira Imana n'uririmba zijya zisi ni idihe tandukanye ibiro ibihari muri carrière yanyu tweke byo kuvuga ngo shatse kuvuga hajya kumahera muronka canke donc kuntu igene ibisohoka vyanyu ama produit yanyu igena sohoka nihe tandukanire bihari muri mwebwe babiri itandukaniro aho riri cyane ni motivation canke ni boss wo buri muntu wese twebwe abakorera ibikorwa by'Imana mu boss dufise ni Yesu niwe adutegeka gukora no kuvuga ibyo ukora bwa mbere ntibihagaze kuri wewe bihagaze kuri nyene igikorwa mugabo uwundi aririmba ibindi bwa mbere bihagaze kuri we ego niwe byerekeye ubwa mbere n'ubuzima bwiwe nibimukikuje kuko twebwe abantu urashobora gusohora ikintu abantu naho bogikunda ariko boss akacanka wumva umutima wawe wabaye blessé ego cyane uwo mubosi mumenya gute ko yavyanse indirimbo itamenyekanye itavugijwe cyane no ntibihagaze ku kuntu yavugije canke ku kuntu yamenyekanye bihagaze ku
kukimazi canke kuco indirimbo imarira abantu bwabo. Hanyuma ikindi naco gikomeye cyane ni uko mbega n'igiki cagutumye uja muri studio. Niyo motivation yambe n'igiki cagutumye uja gusohora indirimbo. Ese kugiye gusohora kugira ngo umenyekane canke indirimbo ugiye kuyisohora kugira ngo ifashe imitima y'abantu. Rero réussite ya mbere nuco iri kirakora mu buzima bw'abantu. Ego. Mugandi bazindirimbo sohora ntizikundwa kumwe. Mbega indirimbo ubonye idakunzwe ubifata gute? Sinzi itavugijwe cyane kuko urabibona iyo umaze gusohora nyinshi urabona ati iyi sico kimwe niyi zirarutana ubifata gute? Ubwa mbere nuko umenya ko indirimbo ntiyari iwawe yari yabayikwiye kuyakira. Hanyuma uko bayakiriye ni nka kurya ushobora kugaburira umwana umunsi umwe ukabona arafunguriye ni apeti ubundi munsi ntayifunguzane apeti. Hanyuma jewe ico nizera nuko indirimbo itagira agaciro uyu munsi gusa ariko ari urungano ruzoza n'igihe twebwe tuzoba tutakiriho rurashobora kuzofashwa n'iyo ndirimbo. Rero abo no munsi irashobora kutabakorera mugabo bazomviriza mu gihe kizoza igakorera ubuzima bwabo. Rero igihe jewe nsohoye indirimbo sindayisohoreye abo no munsi ariko n'abazoza n'abuzukuruza n'abazokuruza bazoza ndabizi ko bakijya ku mavuta yayo. Ego. Mbega amasezerano afite indirimbo zingana gute kuva 2013? Kuva 2013 ndafise indirimbo indwi nari narasohoye muri izo harimo zitatu zirimwa muri album no kuvuga zica ziba indirimbo 12 wongera ko izo zindi zinesha ziba 16. Yego bizo zitatu wazongeyemo kubera ko arizo zari ziryoshe cyane byagenze gute? Izo ndirimbo nazongeyemo kuko zari indirimbo zari zisanzwe ziri muri iyo projet kuva nkitangura ko projet nayitanguye 2013 mugabo indirimbo nkazikora nkazigumiza mugabo nkumva ko reka nsohoremwo zibiri canke imwe abantu babe baritegurira album uburyohe bwa album ukuntu buzoba bumeze. Ego iyi album ikaba imaze ndeba ziri mu gukwiza ukwezi iramaze ukwezi. Ego iramaze ukwezi sohoza. Mbega ico ubona yoba yaragize ubona gute nani warukeneye warayironse ico warukeneye gushika ko iyo album ishikako yaragishitseko? Ubwa mbere nshimira Imana nuko icambere nuko nshimira Imana ko album nayisohoye uko nari ndivise mu ndoto icyo nari nifuza vraiment narakirose. Weruka radi nawe niho wari navuze nti numva nezerewe ko mbyaye umwana wa kabiri. Hama igikorwa uko genda kiragira impact igendera duga buhoro aho geze turabishima kandi twiteze ko bigarukira aha bitegerezwa kuduga kandi bishike kure. Ego ndabizi ko hari abandi bari kure itarashikira hari abatarayumva hari abatarayinoganza kandi uko yumva ugasubire ukayumva uguma wumva uburyohe bwayo butera buduga. Rero twiteze ko ibiri imbere ni byiza kubiri byo turi mu yubosi. Yego cyane biravugwa ko uri mu baririmbyi baririmbira Imana ba gospel mugabo bari bateye imbere cyane mu gukoresha ubuhinga bwa none ama social media. Mbega wewe iryo banga waribonye gute waribonye mwiki kuko rero benshi baca bavuga ngo yifuza kumenyekana cyangwa bigira kubereka ariko wewe ni igiki wabonye kugira ubwa ati ego ndasenga ndavugira Imana ariko reka nkoresha social media cyane? Kumenyekana dutegereza kumenyekana kandi dushike kure cyane kuko na Yesu twamenye kubera yamenyekanye yari umustare akomeye gose. Hanyuma Yesu yaragira ama promotion yanagira na publicity avuga ati nimuze kuri Jerusalem n'abarebe iyo ni publicity avuga ati nimuze. Rero ahubwo twebwe twabikoresha buhoro byategerezwa gusumba no ngaha yaba byakunda ko television yose ndazungurukamo niko navuga kuko reka nagura ikintu kimwe burya umuntu aza kuraba uwazi aza kuraba uwo yabwiwe hanyuma ntushobora kumenya umuntu atawamukubwiye. Rero ama social media ni kimwe mu bikoresho dufise byo kugira ngo umuntu amenyekane hanyuma umenye uti uko kumenyekana kwanje suko gupfisha ubusa ariko nuko kugira ngo abantu bamenye Yesu. Nico gituma rero jewe abasha naho novyuka mu gatondo nkumva ndafise ikintu ushaka kwandika mbwira abantu shandagishirako ndazi ko ndi mu bantu bapibiri mu mwanya munini. Rero hanyuma ikindi naco nkunda kuvuga Facebook abantu bavuga ibyiza canke bavuga ukuri batavuze ku ma social media abandi bo ntibahagarika bagomba bavuga. Yego cyane
rero nico gituma abibaza ko abizera ko dufise ukuri dufise Imana tuvuga ntimuhagarika ahubwo mugwize mushiyemo amagiya mugwiza amagiya kugira ngo tuvuge birushirije je yabariho n'izindi fiti uburyo zose naja ko nkavuga ariyo ndamaze kumva yuko n'umufasoni wawe nawe nyine aririmba ego cyane mbega ni kuririmba byabahujije bimeze gute je ndibuka hariho narigeze kugira gukundana diha 4 ans hanyuma twakundanye acara biheba mugabo kunze kuvuga ngo abantu bakijijwe ntibaja mu byo gukundana bajayo bari nari muri fiançailles kuko nari niteguye kugira mariage igihe niyumvira ko hagira hagere acara bikasa acara bivamo abivuyemwo yarakijijwe nukuri sinzi nibangagiwe peut-être hari intege nke yabonye kuri jewe canke sinzi hanyuma mugabo yagize neza kuko iyo yatabigira gutyo sinari guhura n'uraho ugiriye kumushimira ego cyane hama camara 3 ans mbayeho vraiment ntekereje hanyuma mugabo haragera igihe numva kumenga ndafise vide mu mutima kandi iyo vide numva ko ikeneye umuntu ego rero umunsi umwe badutumira twese kuri ko umwamikazi wanje nabasanzwe ari umuririmbyi baramutumiye nanje barantumira aja kuri stage arimba ko nibuka ko yaririmbye imbere yanje aririmbye mwami Yesu imwe mu yanjira ko gwako vraiment ndumva ko umutima wanje urafashwe mpiri je rero sinikabusha maze kubona bigenze uko naciye ngira mu barimbyi nari ifite tukakoranisha ndabaza ninde bafise nimero zujya muntu baca barazima cyana mu telefone ndamusaba umubona nuko twoganira tukicara tugatera inkuru abantu umunsi wa mbere twicaye tugatera inkuru uwo munsi namubwiye nti je numva ndabufitiye ubwizigirwa bwose ndagucavye imbere umugenzi umwami intime bwaca ndashaka kanavuga nti ntiwiyumvira ibindi bintu birebire shaka gusa ko mbere umugenzi mugabo nza gusanga amakonti yose nayamuhaye n'amamodo pasi yayo byose nayimuhaye nije nta muntu no ego navuga nje nta muntu nabwagira ubwizigirwa mbwa je numva no biguha kandi nta bintu by'iwawe nzi nta background nimwe yiwawe nzi mbwa numva vraiment ndakwizeye ndabimuha turamara igihe rero tugendana haragera igihe numva ko nyene kubwo gusenga numva umutima wanje uremezanya ko ari uwo nyene hanyuma nduka ko nari ndamuherekeje kuko ni histoire ndende ntohereza kuri micro ngadibuka ko umunsi nari ndamuherekeje dushitse kuri bisi agira yurira bisi nambwe nti kandi wewe uri umugore wanje carura bisi ca ndamusezera hanyuma ndamusezera mbadaje abantu bari mu rukundo mubwiye gutyo riba ari jambo rikomeye aca genda aragiyumvira ko mu nyuma Imana irabishingira intare hava turubakana rero numugisha kuko kuza kwiwe mu buzima bwanje kwatumye ntera imbere kurusha nivuze gutera imbere si gutera imbere mu buryo bw'amafaranga cyangwa bw'akazi gusa no mu gikorwa nkora kuko jewe ninjiye mu muhamagaro w'ubupastori kuko turi kumwe hanyuma ibikorwa nkora biratera intambwe bikagendera ku muvuduko uri hejuru cyane kurusha uko nabikora ndi jenyene yego cyane bakunze kuvuga ndibaza n'abakunze mu Magic TV baza kumbwira ati urabeshe chance bakunze kuvuga ngo bakijijwe barabonekegwa uwo ndakivuze sinzi ngene mubivuga ngo bazubakana aramubonekegwa gaza kubira ngo ndenda kurota we nawe ati hora mugendanye nawe mubwira ati umugore wanje mbega yavyakiriye gutuma maze kumubwira gutyo kandi yararindire kumubonekegwa muri uwo mwanya nari nakivuze cyane ikintu ubukeneye gusenga reka ndakivuge ikintu kimeze ubundi urabona nk'uwowe kuri umujournaliste hari umuntu ashaka gukunda uri kuri micro mugabo kugira ngo ushike kuri micro hari ibimazi byinshi watanze hariho ikiguzi cy'umwanya watanze hari ibi amarigara y'abandi wahevye hari wari kuja kuruka wabihevye mugabo hariho bigutegura kugira ngo ushika agakunda we uraha rero mugabo umuntu akunda byose na biriya by'inyuma ni Imana imumenya kuko bera amasezerano karavuga kuri micro aba yisize aba yiyambitse neza no kuvuga hariho intege nk'abantu baba batazi mugabo hariya nitegurira kugira ngo shika hariho abantu batohakunda rero Imana niyiguhuza n'umuntu ashobora gukunda hariya rero nico gituma umuntu akunda hariya ntibo warabye ibisusu ntibo warabye iby'abandi bose baraba ibyo bintu bonesha amaso kuko urashobora kubiraba ukaronka ibyo ushaka mugabo ugasanga ushitse aravuga ati apana bire bituma isipende mugaja mutangura gucana mu mugabo ugasanga hari umuntu ikuzaniye yambaye ubundi bwiza we utabona ukaza kubutahura muze maze gushika mu rugo canke mumaze kugendana rero nibaza ko ibanga rikuru rya mbere ni gusenga
Imana irashobora kutakuvugisha mu buryo bugaragara mugabo akavuga ati basi Imana umfate mpira umpuze n'ubushaka ko dukwiye guhura mugabo ntunyemerere ko nkubita iswata ari uko bisiswata y'ubuzima bwose ugenda nimbugita mu mutima rero nibaza ko sinobesha yabajewe naragize ishurirwa kuri we kandi nawe yaragize ishurirwa kuri jewe twahuye twese tuzi ko ni ibintu Imana irimo kandi Imana ishingira intahe yego reka twisubirire mu muziki mbega umufasoni wawe mwabuse n'indirimbo muri kumwe mwaririmbanye canke twoyirindira bimeze gute uno munsi abashaka kubona ibikorwa bya jewe nimwe mikazi wanje baca baza kuri page yitwa Amasezerano hariho ama video turiko tuza turakora tukagira ama worship turi muhera turi babiri baca babibona byoroshe mugabo kuja muri studio nta ndirimbo nimwe turakorera hamwe mugabo hariho indirimbo ziwe ziri muri studio twizera ko vuba zizoja habona yego cyane mbega kuririmba ego muraririmba mwasohoye album kuvuga ama CD ariho bimeze gute abo kwifuza kuzigura album yarasohotse irahari kandi disponible ku ma platforms yose adandaza indirimbo ziriko hanyuma kubipfuza CD igurwa 220 n'amahera makene kugira ngo mushigikire igikorwa hanyuma flash ni 30,000 ku muntu yipfuza iyo CD canke flash turamuha nimero hariho 69 47 40 96 69 47 40 96 umutelefone cyangwa mwandike kuri WhatsApp aca kubwira aho muhurira canke akabwira uburyo ushobora kuzironka vyoroshe yego ku bantu bari kwaradukurikirana batari ngaha mu Burundi ngo bashobore kugura ivyo bintu urumva ko ari ibintu dufatisha intoke byo genda gute ubabwira aho bashobora kuzikura yego hariho ama platforms adandaza hariho Amazon hariho iTunes hariho Boomplayer n'izindi nyinshi zose bagiye ko barazisangako yego Masezerano hose biga Amasezerano reka tureke ivy'amantu zose mugabo tugume dutera imbere tugere mu ma concert ubu maze gukora concert na rimwe yo ndabanza kuzikora vraiment je natanguye ndoza ko ngahi Bujumbura je natanguye ibintu vy'amakonseri y'amatuwa yego kuva mu mwaka wa 2016 yego yambere koze 2016 indi nekora 2017 indi nekora 2018 none utwa ko nakoze tour na 2019 na 2020 mugabo iyo yindi myaka yose nari nakoze amatour hanyuma amaconcert sindakora concert mvuge ni concert imwe mugabo twizera ko ubu bigiye gutangura kandi tuzobikora mugabo ubu vuba turiko tuzategura worship night tuzokorera muri Shalom International Family nk'umuryango wacu dufadikanije na team yanje twa Holy Family rero izoba itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu twizeye ko abantu bariko baratwumva bazoza kubana natwe zo bari bihe byiza nababwiye ko twiteze ko igihe cyose turi hano duhimbaza Imana haba hari ubwiza bw'Imana kandi ubwiza bw'Imana butuma abantu bafite ibibazo baronka inyishu rero twiteze ko azo bari muri ico kibanza badashobora gutaha ko baje ariko Imana izobagirira neza nawe uzoze na cameraman azoze yego mugabo iyo twumvise concert twumva agafaranga bizoba bimeze gute ko ari ivy'Imana tuzozuko cyane nta mafaranga tuzorihisha kuri iyi worship night twifuje gukorera abantu mu buryo butandukanye ariko so kuvuga ko igihe cyose tuzokora dukora kuri gusa haragera igihe bikenerwa ko turihisha amafaranga kandi si kure nabyo ni vuba cyane ni kugira ngo kuko sale dukoreramo turaziriha ivyuma dukoresha turabiriha impuzu twambara turaziriha amatara dukoresha turayariha amazi tunwa turayariha imiduga twideplasamo turayiri nta kintu na kimwe cyagusa kihari ama repetition yose dukoresha bisaba ko turiha rero kugira ngo ubwo butuzi bwose bushobore kugaruka hamwe imiryango itacimeneka abantu barashigikira si kuriha ne kugira ngo riheraze ko na Bibiliya ntawe yitora kuri gusa urayigura kandi ari ijambo ry'Imana rero urumva hari gihe baca bavuga ngo mwagize bitaho birabaho cyane birabaho agakiza kose karasaba nako nyene kiguzi yego cyane umubwira akajambo kanyu mubwiye abakunzi bawe bariko baradukurikirana cyangwa nabandi bakubonye ijya mbere ubwa
icyambere nshaka kubabwira ko turabakunda kandi turabubaha cyane kubagira no mugisha ko nimwe bw'icubahiro cacu nimwe mutuma ibikorwa byacu bishika kure turabashimiye uburyo muri ko murakiriye album n'uburyo muri ko muradushigikira mu buryo butandukanye na cyane cyane dushimira abajournaliste kuko nibo bagaburira abantu nimwe mugaburira abantu bagatuma ibyo dukora bibashikira cyane kandi biryoshe rero turabashimiye kubwitange bwanyu n'uburyo mushigikira igikorwa hama turashimiye abantu batandukanye ama eglise canke aba pastor n'abandi bashigikira igikorwa kugira ngo bigende neza sinogenda ntashimiye umuryango wanje umwamikazi wanje n'ikibondo canje ndabakunda cyane kandi ndashima Imana kubwa nitekana cyane kubagira ndabakunda cyane hanyuma turashimiye na Magic Channel TV turashimiye kuko numugisha kutwakira kuko igihe cyose muduhaye akaryo ko kuvuga no kugira ngo duhezagire ishengero ry'Imana rero namwe turabahezagiye mu izina rya Yesu ibyo mukora bigende neza mushizeho kwagurirwa imbibe hanyuma mukurikirane ibikorwa byacu kuri Facebook ni masezerano kuri Instagram ni masezerano kuri Twitter ni masezerano no kuri YouTube ni masezerano mukurikirane kugira ngo mushirizeho kwagura kandi gihe cyose usomye kumva ibyo usomye canke ibyo twavuze biragufashije kugira partage kugira ngo nuwundi afashwe hari abagukurikirana nawe bashobore guhezagirwa yego cyane abo banagukeneye gusanga muri eglise yawe abankeneye nsengera muri eglise yitwa Shalom International Family iri mu Carama kwibarabara rimanuka kukanga ni numero 60 ibyo barabageta M Forest numero 60 imbere y'ishure Semba ziruhashitse vraiment aca asangaho imisi yose amakoranira bari hondi kugira ngo dukorere ubwoko bw'Imana murakoze cyane turabakunda cyane turabubashe cyane umva amahoro menshi cyane bakunze wa Magic TV nizere ko namwe mwaryohewe kuri uwo mwanya mwaduhaye turabashimiye cyane hama murazi ko dukora ku bwanyu mandanye mudushigikira merci beaucoup